Gire Kristo murameze neza umunsi mwiza w'151 muri umwaka wa 2025 turi ku munsi wa gatandatu. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye gose mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe umunezero, dukugwe ko umuvumo n'umugayo, ubutware bwa rudasumbwa butwarire muri twebwe. Bahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kurotora indoto no kwishura ku bibazo bimwe bimwe mwagiye mubaza. Mukristo aravuga ngo bonjour boko. Bonjour beaucoup mawa. Dotorera nikanguye mu masaha 10:50. Narose ibintu byinshi ariko indoto naherejeko nabona nja muri toilette y'ibiti, nabona yaruzuye, mbona umenga ni ibiti n'ibiti byaraheze ku buryo umuntu awonyoye ko yoca yigwamo. Niyo nabiraba mbuze uko ndayijako canja pembeni yaho hari hakimeze neza, nje ndasoba hama mpejeje ndasohoka, hama umuhungu bakundana n'umukobwa tubana aca arinjira. Naciye nikoma mu ndotorere mungere n'inama kwica kibazo aho haruguru hezagirwa. Ntaco mbona. Yaja kukindungikira mwene kuko hari igihe indoto zanyu hari ibyo murungika amasaha 28 aheze bigaca biva. Sinzi ko ari Jeff Sikosa, sinzi ko ari Jeff ubuhinga buke canke ibyuma bito bito. Ngari gihe nyene usanga umuntu yakwandikiye ikintu ukaba nk'uburaba nk'ubu. Ubwo rero iyo urota mu ndoto zawe ukabonamwo ibintu bya toilette, cyane ziga toilette za ruguru, kiba ari ikintu kibi, biba ari imyuka mibi, biba ari ibirozi, biba ari ibiki, biba ari ibintu bibi cyane rwose. Mugabo rero guca usanga naho yuzuye amenga n'ibiti byovunika, ni umwuka warusukanye, ni gushukwashukwa, ni guheregwa, sibyo? Ni hahandi no kuvuga we yumvira ugiye kwihandura, ugiye ugaca usanga ntibikunda, kandi nuja hanze uramaramara. Ubwo buya niyo ubonye uriko wituma ku musozi biba bisigura ko wabaye ikimaramara, ni kuvuga byagiye kumugaragara ibyawe uri gukora ibiterasoni kandi bimaze kumenyekana. Ikintu kibi gose. Rero n'ubundi ubona ko witumye ku ruhande kubera kuburiranirwa. Ni nk'uko uye woba waherewe. Reka ndayikurotorere nk'ubu kubona ndakurotera akakantu konyene kuja muri toilette y'ibiti usanga yaruzuye n'ibiti bigomba kubomoka. Ni kuvuga iki? Ni kurya basi nk'uburi nk'umwana w'umukobwa. Reka ndagakara ko umwana w'umukobwa kategereza urumwana w'umukobwa ategereza umusaba urukundo ukabura, ukagira ku rwego uvuga uti je nawe ndi umukobwa, niyo umuntu w'umupfakazi mugabo tukaragana neza je twobana nawe nyene bikaba kandi ukabura, sibyo? Ako gahengekerezo wiboneye ko ku ruhande ni guca wisheta, usanga haje ikivume, haje ikintu, kuko mwibuke ko hagarukamo imyanda, ugaca usanga haje. Kandi ndiko mbaka karorero ushaka ugatwara muri business yawe, mu rukundo rwawe, mu mashuri yawe, mu kazi kawe, mu gikundiro cawe. Nakaro kamwe mfatiye ko numva koko gusigurira neza kubona uja muri toilette y'ibiti, hama ugaca usanga ya toilette y'ibiti igiziki yaruzuye igizene. Kandi ibyo bintu bishobora kukuba kuri kurinjira mu muhamagaro wawe, mutibaza ngo ni byaha gusokora. Ndaje kubaganirira. Icyo ukora ni igiki muri ico gihe rero? Ico bisigura guheregwa. Icyo bisigura guheregwa muri ico gihe ugeze kuri urwo rwego ugaca uhura n'umuntu w'indyarya, ukisanga wamaze kwinjira no mu busambanyi, ukinjira maze no kugirana, ugasanga nawe wa undi wo mu busambanyi ni ugutwara ikirere kagaragaza uhuri. Cagiye wari warihanganye byase ko wihanganira igihe cyawe cagira kigere
sibyo cyagira kigere uko iyo atwaye usanga ari nziza byari ko ari byiza ari gihe cyawe cyo kuboka ukabona ko wagize umwanda wawe neza ugakaraba ukagirana byari kuba ari ibintu byiza mugabo harimo guherekwa kuba nawe wasohotse ugacona hinjiye muhungu uwo mukundana burya rero wowe watwawe ikirere umuhungu uwo umugenzi w'uwo mubana wowe watwawe ikirere kuko muramaze kubana nk'abantu usanga babana ugasanga nk'ubu uye ni n'abakobwa batatu dufate nk'umuwanko muri home mumaze kuba muri home ugaje usanga umukobwa umwe afise umugenzi wiwe mugabo wa mugenzi waje kumuraba abakobwa barabaye abagenzi naho ngo barabagenzi mugabo ugaje usanga wa muhungu ari yumvamo cyane ubundi mukobwa babana n'uwo oya nukuvuga abakobwa babiri bashobora gutwarana ikirere umuhungu akicuza mugara amaze kuja mu ifire iyo gukunda undi mukobwa cyo gituma aho babariye aho uherewe wahuriye n'umufiyase w'umugenzi wawe kuvuga rero ibohoze kuri abakobwa mu bantu bagutwaye ikirere aho nta n'ikindi bisigura nukuvuga iki iyo hageze kuhererwa niho hagaragara ntaciye gufasha ntaciye guseve nari bugusove muyona burya nawe yinjiye mu rukundo ruramuboshe nakaro ndiko ndaguha ruramuboshe mugabe ikirere cyawe wumve ko cyatwa ntaciye kugize niho yicaje gukora ni wa muntu ashobora kubona ati umukobwa arababaye cyangwa umukobwa aritonda cyangwa umukobwa arakenerwa cyangwa umukobwa agizeni akara umusheri we akaramufiyanse wiwe akamutora utunenge mugabo yabona uwo babana n'umufiyanse wiwe akumva niwe akwiye kubaka ariko bikanga kubera ikifire y'urukundo amaze kwinjiramo iki kenshi rero abo bakobwa nabo baranyaga urugo sinigeze kubatera inkuru y'abakobwa babiri bakunda babana hanyuma umuhungu akabakundamo umwe kameme kandi gamuhungu w'amafaranga wa mungu aragwaragwara amacinya aja mu bitaro uwo mungu yari imfubyi wa macinya aja mu bitaro abwiriza kurabwa n'uwo musheri wiwe mugabo nawe uwo musheri wiwe ngira bari bamenyanye ko yakwikundira udufaranga niyamuraba atamuravye ikintu cyabaye ni igiki wa mukobwa w'umugenzi w'umusheri wiwe nawe akamusuhuza akamugwaza agana yavuye mu bitaro muri ayo macinya muri iyo ngwara macinya arongora uwo nyene havuga ati umugenzi umugore wanje n'uwo yanyitaye ubundi ni njyajya kuri jewe rero mwige kuba bamwebwe nyene kuko kuba wewe nyene niko uhura n'umugisha wawe kandi niko uguruza ikirere cyawe kubaka ikwibye impanuro rero ikibazo baba bagiye haruguru ntacyo nabonye nukimba za hanyuma ndacishura mugabo byumve ko bw'ikirere hagarara nk'umukobwa muzima uhagarare wumve ko bw'ikirere wibyo si ibirozi byo ugatumba si ikihoho kuko uraheze ukayahonyora ukagira iki urumva ni plan ni kwibwa ubundi ko buryo uja gushika mu marangamutima yawe aba yabigiriye plan ubundi mukristo aravuga ngo gake ngo bunyene agatiro ntikari bwamve ko hari 12:10 ndose ndi kwa sokuru atugaburira neza araduha tunywa jewe nanyoye ikiyeri duhejeje adushira mu modoka yiwe aja kudutembereza je ngomba gusoba twashitsaho yadutembereza kuko ntiyari kure nje ndaba aho nikinga ndasoba n'umwanda mukuru ndagira ndaheza nditawaza neza ndaheza nikanguye nsanga nisobye ko ndoza yenda tomozo wamukoze ndikuvuga ubundi kwisoba ko murazi bw'igice bisigura ku muntu arengeje imyaka yo kwisobako kandi mudafina tango n'umuntu wakure n'umuntu arengeje burya umwana w'umwaka abashobora gukontorora ntuze yiwe akamenya ibihe byiwe mugabo dufatira ku myaka 3
dufatira ku myaka 3 kubera ibindi bintu rero iyo hejuru yayo wisobako burya ni ikintu kibi cyane burya uburinje bajevye mu bwonko namubaza ngo ni birozi ngo genda mukenye ibitoke kada burya muzona byihweze gusa impamvu ibyo bivako ni byinshi cyane musimuka ibyo bivako mugabo rero icyo nje kubabwira ni iki kintu ntuzokubita umuntu ngo nuko yisobyeko ntuzokwa ngo umuntu ngo niko yisobyeko uzobura umugesera kuko ubwo wanye nacisobako aramaramara kandi umenye ko atazobikugwa ko nuko mukubita nazobikugwa ko nuko mumaramaza ngo mukoreye mama atera twe mama niko yatubwira imuka nikora ko tamenya kwiwe oya sico bizobimukurako azobikugwa ko n'amasengesho kandi ayo masengesho ni amigdala yiwe niyo mpamvu iyo ufashe isa ukagira reveya ukamubyora niyo woze utanguranwa ugasanga wasanze yasobye mwishe we uramuvura gakira mwako mukubita ya muteza ubwoba kandi ubwoba nabwo butuma umuntu gusobagura uvuga rero kandi ubwiwe ntabaryohe egari ikintu kiba ku muntu ukavuga uti yagombye umunezero we natwe duteje umubabaro eka ntabaryohe ababaye kuko aba yamaramaye rero urumva ko indoto yawe iri activity ni yereko mwarose muri kwa sokuru wanyu arabagabura n'ibiyera arabahamuranye ahubwo ngubu wari Yesu nuvuga kandi rero sokuru ni mubi mubo nimba uri nk'umwana w'umukobwa warose indoto ni ikintu kibi cyane muri bukasokuru avuga ngo n'umugore wabo bakakira kana gatoyi ngo n'umugore wanje muzi ko bigenda bisi cyo bisigura musi yimwe ngo n'umugore wanje ngo akagore kanye nyokuru jewe narase mu buzima bwaje sinigeze ndara kwa nyokuru kwaje bavuga soko yaje avuga ngo ndumugore we nkamwiweza n'ubusaza bwiwe nkaraba hari ikintu rero nanka mu buzima bwanje yasubwa oga nikiko sinigeze ndamukunda n'akanura gatoyi kandi yari mutaba w'ifreshere bizaburebure utora we yaravize n'amafaranga atarasaza yari mutama nyene yemugabana eka ngabo singeza narabyanka kwera uko kuntu yaca avuga none ababuzukuru biwe bose n'abagore biwe ngabo keshi bikunda kuvugwa ku mwuzukuru wo ku mukobwa bana wo ku muhungu kuvuga rero byumvikana ko ari sokuru byara mama mugabo rero burya byabishye icyo bisigura aro nico byica abiru byishimo kuzweza kwikurako rero kubona mu ndoto sokuru yabagaburiye akabanywesha akabatwara mu modokari yiwe ko nukuba nk'igitambo ni nkuko sokuru yo batakiriho cyangwa akabariho bikaba biriko biramusaba uwo azosigira umurage burya abavyeyi bacu baraduha imirage niyo mpamvu nkunda kubabwira aho nk'ibibazo by'abana b'abakobwa nibaza ko nja kuvyishura mu izamu rikurikira burya umubyeyi si ngombwa ngo uhazirarira rigiwe dabora umubyeyi atubaha imana ntushobora guhazirarira rigiwe ntigikunda nuvuga rero kukugaburira akaguha n'ibiyeri ni nkuko n'ibintu bibiri urashobora gutamba igitambo gwaro nk'ubutunzi no mugabe bishobora kumusaba ngo apfe avuga ati reka nigombozo ho kujya mu ndoto n'ikintu kibi rero sanga ufise nk'urukanseri numenye ko gwavuye ku muntu akubwira ngo mwana wanje mwuzukuru wanje cyangwa ugasanga nimba yarafise nk'igigwamana afise nk'agaheko yagenderako igihe ciwe kiriko kiregereza baramusaba ngo agire wana kujya musa imana ambwiye ngo tora Yozeya yari Yozeya bwa Yozuwe yagiye kugita twamunyuma yari Yozeya mwene Nuni abwira ati mutware umuhindurire izina munyuma ambwiye ati mutware mwubike kw'ibiganza ubushobozi bwose bwari muri wo buzoja muri wo buriya rero n'umubyeyi yubaye ngo ni nyogokuru ngo ni sokuru kona kugaburira mu ndoto yaba kiriho abagomba gupfa sibyo abashaka uwasigira umurage wiwe abayinjiye mu gihe cyo gupfa abayinjiye mu gihe cyo kuva ku isi yakiri muto naho keshi n'abari katanga umurage no aba yakoze nk'ikintu agaferinga nk'ugasanga mu itegeko cyarazira yuko asambana
abantu basezerana amasezerano shetani akabura tuzoborerwa we nta kibazo mugano uzosambana cyangwa uzosambana mugano uzoborerwa cyangwa ntuzoje gusenga ugasanga yene ari ikintu cyamufasha cyangwa ntuzoje mu rubanzuro ugasanga yene ari ikintu cyamubaye ko ya kondisiyo yavuga na shetani yayirenze muri ico gikintu kiba n'igiki iramukubita imukubise cyangwa ugasanga yakoze nk'ikintu kibabaza uwundi muntu nawe ugasanga bahuriye mu iturufu aho yakona umushaka kuganira ishari ugasanga mwese nta numwe yubaha Imana rimwe ugaca bari wowe ufise intege nke imbaraga nke ikagushishura ikigusaba ikintu ukunda sibyo kigusaba ikintu ukunda nga muri ico gihe kirakubitikirika kigapfa bukwi na bukwi uko nico twita igitambo mugabo wewe si igitambo no ahubwo numurage ni kubera igitambo niki ubundi igitambo uramena mu maraso ukagenda no kuvuga shetani kavuga ati awa ubu rero ngira ndakugabire ngo mangirene ico gitambo mugabo ubundi urajebajeba ukajuragirika ukagirane ugatakaza igikundiro ukagiriki kumbe mujoro ugatangura kurota inyamaswa ibigupfundikira ibigirane sibyo nico gituma ndabwira nk'abavyeyi iyo muri ko murasenga nkuka buri nk'umugore ugasenga ubohoza nk'umugabo wawe nk'akarorero iyo uri kurasenga ubohoza umugabo wawe ni byiza ko ibyo ubohoje ku mugabo ubohoza no ku bana bawe kuko hari igihe bica biva mu mugabo wawe kugira bigaragare ko wasenze bikitera mu bana bawe kubera intege nke zabo rero nk'asokuru yabagaburiye akaba n'ibiyira akabatwara mu mudugo wawe ukumva ushaka gusoba ugaca wiherera gusoba ugaca wiherera ubundi gusoba nukurekura umuntu wa mbere yankiritse mu bihimba binyegeje yanka ko asoba nukurekura imibabaro imitego ibiki kwiherera ukava muri iyo modoka ari yiwe mugango yari yabagejeje yabajana uwumve ko umurage wiwe nikuvuga umurage wiwe aho naho sokuru yoba yarapfuye bambwiye ati wewe rero kubera gajyari abantu bapfa hari ibintu muzi ngo azoca imyaka 1000 ngupfuye ngucuganira reka mugiye mu bundi buzima niba uzoba wubasha Imana uzoba winjiye mu bihe bwiza by'ukunezerwa ukiberaho bimwe mwibaza ngo arabona ngo yasize udupfubyi ngo arabona ngo yasize kada atangira umurage yagiye nyene kumfira ahubwo ashobora kubona ibyaga afise ashobora kubona ibyaga afise akavuga ati ese cyo abanje nabo ntibazokore nabi ngo baze muri ibi byago atari buze kubabwira cyo ndacemera mugabo duvuga ngo ariko ari zwango n'udupfubyi ngo umugabo ngo iki niki ngo umugora hari ubuzima mwinjiramwe mukiva kuri iyi si mukwiye kubwitegura bukazoba bwiza ukagira ikikurengera nikikuvugira uvuga ya mirimo y'urukondo rero ikintu kiba nibwiki wowe nkaho kukuntu wagiye kwerera ugasoho ni nkuko bavuga uti bugi ibi bintu rero ngiye kubyanga kuko nk'ubugiye guhora ugira indoto mbi unigwe n'ibikoko ubwo biba bigomba kukwemeza uje muri iyo kategori ya sogokuru kero butaraguza igihe udasambana igihe ubutiba kuko buri cyaha cyose kiramya gihimbaragashe umwuka mubi imyuka mibi burya iyo utanguza urabundabunda kubyana icyo gituma bica bikwegana wandura ukuntu wakayeri kamwe ukisanga usikana ukaziye wandura kugerera n'umuntu muvugana ku telefone ugasanga usigaye mwimvanamo gusambana no kurenga ibigo donc ni kubera iki ubundi wamamaze kuba mu mugwi mu kibanza hari ubujini bwishi ukaba bwose buradukikije mugabo yikoze iby'ubutungane ubu bukumbagaje ububwishe naho budapfa ububwigije uko ntibupfa n'imyuka iyo ukoze iby'ubutwari cyo gituma dora ku rugamba rw'ubuzima iyo ukoze iby'ubutwari ubu bumaramaje ubu bwatsi intege ubu bwatsi inkomezi ubu bwatsi imbaraga ubuhinduriye munyura rero wowe uko kwirera ugasoba ni uko bavuga ati ko biri kose ibi bintu wapi niho gutangura kubona ukuri niho gutangura kubona kavuga uti burya kuvana cagiye indoto rero nimbi uyisambuze ushaka kuba uhereye uyu munsi ugiye nimba wayirose uyu munsi ugiye kurara roto uraryamana n'ibikoko usambana n'inzoka zikwagaza ngo zikagusohokamo ariko hari indoto murota avuga n'Imana aba bantu nibo bagirira ikigongo kabwico bokora cyariho n'indoto murota ngumva ngiza agahinda mu mutima uvuga Mana nimba hari ikintu uzogusaba imbere y'uko uzongabira ibintu byinshi bigaragara uzondinde ibi bintu kwera iyo urose wonyine ubona umwana waje urababara ukagirane urose nayo inzoka ngo zikuvamo ngo zikuwagaza
haribuga ziba zabikoze none nasabye Imana sinzobona inzoga nukuvuga rero ibatunze kuri sogokuru wawe nawe iyo barapfuye burya baje kukwimika kugira nawe agira igarade yari muka wiwe kandi wa muka wiwe nkubaje kwimika nukuvuga musha wiwe mubi nukuvuga urubyaro rukurikira muri uwo muryango aca babyara bumeze nk'uwo nyene cyangwa urubyaro rwawe iyumvire rero nimba tubaha Imana ugacubyara utubaha Imana ni hano usanga uri umubyeyi yubaha Imana ugacubyara umwana w'ikigonda gutandukanya n'Imana agutera umubabaro amaka kibohoze ko rero urumva ko ari ibintu bibi cyane mukiza avuga ngo twomenya gute umuntu ari posede tumuravye mu isura yiwe ibyo ni bibi byo ni bibi kuko ningabirana Imana itanga uko kandi ntiyigishwa aya ntiyigishwa je nk'ubu ndabimenye je duhuri posede ndabimenye nakuri duhuri posede ndabimenye reka ndakubwire gatoye mugaba kuvuga ngo wobyigisha no kuko na act umuntu akoze n'igikorwa gukorera kirazira kuca ushinga intahe ngo ni ntuze ashobora ko ufise ishari muri we ugasanga mugenza nk'ubu nk'umuntu wishari sibyo nk'ubu utunze umwana umukozi reka afatire ku mukozi mu nzu afite ishari ushobora kuba uri umuntu utunganiye Imana umubanyi wawe w'umurozi adafise uburenganzira bwo kuza kukuroga bwo kuvogera amarangamutima yawe mwakubera umunyeshari umurozi akinjira mu nzu utigeze umubona akagusanga mu gitanda akakuroga usaba bivana n'imisi ubana n'intege nke cyo gituma ngo ndakubabwira ni musenge mwongere musenge senga imbere gusenga usenga uri kurasenga usengera nyuma yo gusenga ubuzima bwawe winduka amasengesho n'igihe uri kuratambuka usenge bundi gusenga mwabihaye ibisabisho mu bihiro zari mu biharu wanje mu bihimisa bwo n'ubwoko bwo n'uburyo bwo gusenga ubundi wowe hinduka isengesho n'igihe uri kurakubura utimana n'igihe uri kurarimuta Imana n'igihe uri kuradandaza utimana n'igihe uhinduka n'igihe wakiriye umukiriya bizogufasha kubana amahoro n'abantu bose nukuvuga rero kuvuga ngo umuntu yo kwigisha oya gusa ari ibimenyetso je okwereka ati umuntu amezuka mugabo mwisi y'umukiyo umaze kunyona n'Imana ukagirana urabibona nk'ubu jewe ahantu maze kuza mu Burundi bundi je abantu benshi bagendera mugabo imisi ya mbere atana baragendera no muri komera Kristo ni muzima mutaratangura kwaza haje umuntu igira umubanyi wanje ndamu mwiza cyane yambaye neza cyane asa neza pe araza mugabo jewe saa 9 z'ubuca nari nagize isengesho biranga mfatwa n'ikintu mu nda hamwe nyene utaduze imwe mu ngo zemere isengesho ndarimara bigoranye ndavuga iki kintu kimbaye ko kuvana mvuka kitari bwambe ko nigike yasa n'uryamye gato byutse kugira irizamu ryo kuhindurirwa mu izina riri hagati ya 12 na 3 ari ukuntu studio iherereye amaja mu rugo idirisha no kuvuga uryuguruye urabona cyo gihe nawe mfise umushitsi umwe umuberseri yari yaharaye n'umukozi nibo bari ngaho nta n'umwana wanje yari ahari ya nukuvuga rero ikintu cyawe nigiki ndumva ko hari umuntu ari hanze mugabo ntakwiye kumwakira ndagira ikiganiro ndasubira nakiya cyo kuva saa 3 gushika saa 6 ndakigera cyane agiheza saa 6 ibura niho navuga ati mbese banyoye icyayi ntashaka kuba bandindiriye nta mafungo uwo munsi nari mfise kuko hari ku munsi wa kabiri wa kane nabyo uniforme na namba yari ku munsi wa kane uvuga rero umvirize ibyo bivuga ngo umenye ngo kugene umumenye Imana yaguhasenye mugasibyo kwigishwa oya ubyigishijwe ngo uzorabire kuraka ucubesha cya witiranya kandi nibi na ucubizira ukuvuga rero
mavura amamagara mu izina ombersere yarara ko narumva ko reka aravuga n'undi muntu mwibaraza mugana je nkumva ikintu kintangira kuza muri saro ndamubaza mwanyoye icyayi mva ko ari vere saa sita acambwira ngo yayi kandi nagwaye abwira ugwaye iki kuboko yake nanaho bivuza jewe narinzi ndabwira rero reka mukozi muga yarahatse aca guherekeza akurike kuvurira bakora kwambwiye ngo kandi hari umuntu akurondera ndabwira ni yaje ryari ngo guhera saa 12 nja ndibuka yasinye nagira mbwa nkumva no komeza gusenga yaratarapaje saa 9 bimwe byanga kosenga ariko nabwirizwa guca bugufi nje ndagira ndahaza nje ndamuramutsa mbona sindamumenye wakambwira ngo sheri ngo ntiwamenye ibyo bintu by'abagore ngo sheri ngo ntiwamenye nje n'ukuri nabona name ndavuga muga sinzi kubera je ndavuga n'ukuri sinakomenye sinkuzi mugabo n'abantu benshi ndabenya muri quartier n'imburu wo muri quartier n'abana bawe ngo barazindanye n'abana banje arambwira nitwa mama runaka arambwira abana biwe babiri arambwira rero sawa ndabashira ku meza nawe yasutse hari ubuyi n'umukate n'ubuki ndabashira ku meza nawe yasutse ubuyi mugani je nabashiriye ubuki mu mikate kuko bari babiri bafungura mugaje ubwo ngena gene uvumu kumbwira ngo tiktak kuko se bwa bicaye uno musugira amafungo kandi ubundi je kwa kane se ndavugira amafungo nkunda kwa kabiri no kwa gatanu iyo atakindi kintu gihagurutse ikisaba amafungo nuvuga rero ikintu cyabaye niki ikintu cyabaye jewe nkumva byaheze nanakimwe uwo mubersere sangagwaye ukokako hagati y'ukwaha n'inkokora ni ikintu kiri umenga ni kibuye sanga mu biranga yuko no nico cyangwa heze aryama hasi agirana je rero nca ndabasengera kugira bafungure sanga nandi yansukiye ubuyi ndabwana ya isifungura je bisamba fungo yashizemo n'isukari nayo nisifungura ariko nje senga siziriye sisenga ndiko ndakora sikeje usanga wenye n'ubwiwe ariko arasengana natwe mugasanga bamubese nawe byashe yongeye kuryama mu ibaraza arava muri salo turiko dutegura gufungurira aheza arafungura mubana nabwira nti rero jya kwa muganga baramuhekeza kwa muganga wa mugore acarambwira mugabirisi ataje kwa muganga ati sheri nukuri wowe uranzitibuka muga muri quartier wanyu higeze gusha inzu ndabwa nivyo rero nabyumvise mugasinaye bwaze nta nuje ndamaze ukwezi kumwe ngo yaye ngo nuko wibagira gusa ibyo bitibene kuri sinkuzi mugareka mbere koko nukuvuga ikintu cabaye ambwira ati je sinzi rero ati guvana 12 nari ngaha ati rero umugabo wanje arambwira ati sinzi ko iby'Imana yantumye kukubwira ubyakira nabwa nibimbwira ari Imana yagutumye Imana yawe niyo Mana yanje nishaka kukuntuma kikintu nashoboye yakuntumye kikintu nashoboye neyo bimbwira wumvirize izo sinye mugomba kumenya ni ibintu bisaba ko umwuka w'Imana ukorana nawe ushaka ngo kubera ngo yirabura ngo kubera hengamye ngo kubera abuko ngo kora vuga uko no ni analyze kandi mutima w'Imana erega Imana iravuga he Imana iravuga n'imigaho kubana n'Imana mu ijambo ryayo icyabaye ni igiki ndabwira ni je nta kibazo mbwira arambwira ibikibazo afise umugabo ko afunzwe iki abana ko batashaka umuntu wabari ku ishure iki ndabwira ati sawa je nta stock nagira nta bintu mbafise mu nzu kuko haba umuntu umwe ni kuvuga yaragenda keshi ni guteka ni twateka abana ntibabikimuke kandi yari misi ahubwo none nk'ubu wasanga afungura nk'imisi 2 mu ndwita ni kuvuga rero je nabwo ati cyo afise ndakiguha sinoshaka kukumara ubukene mugabo igi mu bikona bikugemurira ndimwe no musi nuvuga nje ndagenda mu itiriware mu cyumba nari mfise amafaranga 35 niyo nari mfise inoti za 5 niyo nari mfise cyandagenda ntora 30 no 30 ncandaza ndavuga ni sinomuha yose nsigaza 5 na 30 atereta umuperese yari yagiye kwa muganga na 30 ndabimuha mugaba nkiva
no y'amafaranga ndayazana mu kuboko kukuryo mugamfatwa n'umwuka wo gusenga umushingiye kuvuga ngo wiketse umuntu ndaza mfata amaboko yiwe namupfumbatisha ndahindukiza ugati kungupfumbatishije nawe uzopfumbatishe bandi neza ndasenga ndatura amaraso ya Kristo uwo mwuka urafata ubwo nyene ndasenga gose rero ibintu ndavuga ni bosi ibyo mu nyuma niho nagiye kugira analize nawe mejeje cyarasenga mu majambo ntumvise make ashoboka cyandagoka cyanabwira ni rero nimereye umunsi wa kane gushika kundi munsi wa kane ico ginyigisho nigije muri komera Kristo ni muzima avuga re wibeatitude ubuhigwe munana amasoko munani gukuramwo ubuhigwe ni mereye kuri uyu munsi wa kane gushika kundi munsi wa kane ngo uburenganzira ari telefone uzoyandikira message ari umwana uzotuma uje kwa mutori 10,000 ngaha kugira ngo ushobore kugaburira abana n'ibisigaye Imana izo complete uko nidukanirwa nifite byose arashima Imana aratura aravuga ngo ibyo yakoze Imana yawe ingene yamye umukozi Imana ingene no muri njinge nagize muga kuvukuri wari umwuka mubi wangende kuko mu nyuma sinzi ukuntu narindiriye ko garuka gutora bya 10,000 ndabura ndandira ko yatuma umwana ndabura na nimero ya telefone namusabye yari yambwiye ngo abangaho hepfo ngo umugabo warafunze ngo agiziki jaho hepfo naho nabanzi ngo je sinembere rero ko Imana yagutumye rero reka indwi yose ni 10,000 bya sasita uzo kwa muza ko bituranga mufise abana babiri nawe yambwiye ko atana umukozi afise 10,000 byarabaramira nukuvuga rero kandi nibyo nari mfise nukuvuga rero ndarindira ndabura sinzi ukuntu rero ubundi munsi yarababanye bo muri komera Kristo ni muzima famille ikunda kunganira niho nanduka ndabatera inkuru kagati hari umuntu ameze ukuntu yageze ukuntu barabora baradutse baratwega ugati yo atari abantu bazikurira haturiye kati kamugora afise alimentation ari tujya niji tafise alimentation nkariya atafise ati ndamugabo wafunze yabwira ngo afunze bitora ambwira ngo amabi bamukore w'imbabagirike ati reka ati hajya rero icyo yaraje guhamura ati mugabo yarananiye ati nimba warasenze ukatura amaraso ya Kristo azizora ndapfudase kubona isura urumva nukuvuga iki rero sinye nushaka kuzirabuko no uko niyo wozibona ukushura guca winuba umuntu utari kwinuba nk'ubu jewe kuri we nawe sibyo kuri we nawe je naci mutima nacimana cinjabwe Imana avuga ati mwana wa jewe reka nababaze nje kwashingiye nawe nk'ubu burya yahuye n'umukoshi hajya ikintu yasize aterekereye n'igiki cyaraciye kiza kiramudida aravuga ati wabonye wagiye atake niwo kandi wagiye kutariko burya yagize ingorane kunsumbya hajya arati ayarati ndabizi nguyu yabanaganira n'abantu ashobora no kuba yaratanze no message kavuga ati kandi ripare ko yanabikoze ripare ko yanabikoze kuko hariho n'ubundi muntu yanyigenjeje ko kuri ibi bijanye no kwandikisha abantu muri quartier ndabwira nti none mwe mwubaha Imana kuje nubaha Imana ngo kandi ngo kuvuga umubyeyi Bikira Mariya sinzi ukuntu yarasanze mu radio ariko avuga uturimbo twa Bikira Mariya ngo nanye ndi umukristo mukatolonga izene iyo bamwubaha Imana muwamubaha nabo yarere ngo kubera iki madamu mwiyuko ndamuha karore ukugene bamubwiye je narungitse passport ndavuga ati uwo muntu munyandikira ikairi wawe naco bitwaye ngoragana ujya mugore ngo ntago none ni mwene karangamuntu nanje nanze passport yandikiye karangamuntu kandi nanze nikairo ifise kumwandika ibyo bintu n'umuntu akuze aje gukora akazi kumwandika ibyo bintu dabora ko afise passport yaje nawe kayikabiri wawe agatumberi wawe ibyo bintu bitwaye iki urumva ngo ibyo bintu bamuvugisha ukuri uvuga utubwira mwandika umabitana tubimenye ibyo ni ibisanzwe mugana nabonye ko akavuye arankoze imisanira ngo nabwo ati Jesse ndangigiturire gomba ukora icyo ushaka nibaza bakambaza wase kumwandika nagwaye karangamuntu nimba ari ikintu kigenwe atitanga 10,000 ti okay ndari 100 ti okay nimba ngira wandika umuntu bisabike okay nzomenya ko abatanu bazinjira kuraranga nzobandikisha ngatanga amafaranga mugibindi bintu nimba bavuga bati muje kubandikisha yari yatanga imoto giriki bishire ku rutonde mugabo je nabyo nkora ibisigaye byose namanyanga ararahira kwenda ngati sawa ngo kandi bazoguca manda mupfunga nti sawa nakundi nurenganirizwe wanye nizwe n'amata nawe ndi mwerera bindi byukuza turi kubagura twikwanike gona niyagarutse ndakurahira ipare ko bahana makuru rero ibyo bintu nimwige kuba mukuri kwijambo ry'Imana mwige kuba mutunganye nuzovuga ngo ari no muyambwiye urumva ngo nkawe iki
none ubutungane buzobaho gute none uwusenga n'udasenga bazogaragara gute so ntasinye nta kimenyetso kigaragara no wowe iyo ukora ibitunganye ukarokora ibiroranye ukareka uburyarya ukareka ubusuma kuko n'ibi bintu dutegerezwa mu gihugu turabitegerezwa kandi tuzobibazwa mugabo ibindi bintu ngo manyanga ngo iki ngo ni gufavoriza bariye ibi nibyo byica igihugu nibyo bicigirana nibyo byica n'umwuka w'Imana mu bantu kamwirukana ni mu byicecekere we binungane ube ku murongo bisigaye Imana igenda ikwereka ati mwana wanje uceceka ego ubwo ryo n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'itangura mu gabane ca 15 Imana yabwiye Burayimu kubera kwisobanukirwa kwawe uzotungira utoke mu mbone y'ijisho ryawe uzorutungira iwanje none reka Imana nayo igaragare kwitunganya siko Dawudi yavuze muri Zaburi 51 ngo Mana ngongirira imbabazi ngungure kwinyama y'umuntu kugira ngo ugaragaze kutunganya mu byo uvuga ni mureke Imana yitwa Imana mureke Imana yongera ikore rero amasinye mwiza wanje yarambwiye ngo twomenya gute umuntu ari posedi tumurabye mu isura yewe aho yanigikunda kuba mugore ari mwiza ndushatsi twiza agakanzu keza wifreshere kandi aboneka ko ari umukristo yambaye yikwije adashinyaguza umugore aciye bugufi yitonda mugabo yari umutego aravuga ngo kuko ngo mfise umugabo iyo ndabye kubera ishavu andabana birananira gutahura kandi nabanukanye canke ngo mbe nkaze nakagare yiwe irahinduka uwomengo arimwo uburakari bw'ipiripiri iyo rogare yiwe afise umujinya kandi umujinya ntibisigura ko afise amashetani bo biratandukanye no ubundi nkaho niba bisigura ko ari posede erega hari kuba posede no kugira umuvumo biratandukanye uwo wari umuvumo w'umujinya bari karande y'umujinya hari gihe ngo babona ari umenga niwe yihagaze ko sinigaze kubatera inkuru mbega ahubwo ingene umuvumo ni mubi cyane ingene papa wacu tuwe mama yigeze kudutera inkuru kandi na papa ariko aratubwira turamubaza ati mwe na papa mwagwanye ryari kirambwira jera ndafise ukuntu maze kumenya ijambo ry'Imana nari meze ukuntu meze nk'umwendependant meze hariho n'umubyeyi yankoso yarambwira ngo ikiganiro wagiranye na papa wawe ngo ariko uzuvuga uti papa ngo niwe kumubaza nk'abandi bose ndavuga no nane tuduje ndavuga ko ari papa wanje nawe aravuga ko ari umwana wanje ko ndi umwana wiwe so kuzambaza ngo papa no ugamusi yari umuinvite muri studio numva umenga ni naco bimaze mugakumbura abantu rutahura ugutandukanye iteka ryo kuba umubyeyi niryo gito yamubaza ati nk'umushinga abandi bashinga nawe bahanura iki uri kuraraba urugo rwanyu uko byagenze ahubwo nawe bagiye kumubaza ati nk'umuntu yapfaka yakiri muto kandi ufite amafaranga uhanurika abantu baguma biruka nawe bagiye kimubaza icyo nzokimubaza ndabamubaza ibanga yakoresheje kugira ngo ntiyiromariye kandi yapfakaranye ubuto undi yarari muto niho yarageze kuba afise umugore ari umuntu w'umugabo undi umuntu w'umugabo ku myaka 45 50 abakeneye ni abageze ahubwo kubona agaciro k'umugore rwande yari yibonye umugabo adakenye afite ibintu ahubwo anakeneye n'umugore yamufasha kwankada ibyo bintu akaba adakenye cyagaburira abana adakenye kwasomesha amashuri abana uko abambika ukabona ntiyiromare abafise ibanga ry'urugo ngo reka nzosonda mutumire ndakimubaza sino mwinjirira sinamujya kuko twe tubimubajije atubwira ngo nashaka kuvanga abana turamubwira ati twe nta kibazo dufise natwe dukeneye abandi bana kuko nk'ubu nta n'umwe usigaranye muri iyo misozi yawe yanga ya mushobora kuzana umugore ntimuzogaruke muri uru rugo akabankura turi ubundi tuza kangahe ko atanu mwaza kabiri mu mwaka ngo ya ukuvuga rero ari banga yakoresheje rero umugabo akaze sibyo umugabo akaze arashobora kuba atari posede akaba ari umuvugo wana nka Musa none akadagwa karomusa Musa sindongozi y'abanyisirayeli sigihangange cyo kirimba kwa Farao Musa murabiye mu buryo bw'umubiri yari gihangaye ko ari mu general Musa murabiye mu buryo bw'urukundo mu buryo bw'umwuka yari gihangaye ko yavuganye n'Imana amasomo yanda yarabwira Imana ati nakubonye no pfumapfa Mungangu ujyara ngo Ezipora umukobwa wa Yetiro kwa Bituwera kwa Raguweli hariya ayi Nukuvuga rero Imana imaze kumuhamagara yarabwiye Imana ati sinzi kuvuga mpuza irabikindi Imana imuhuza na Aroni bahurira mu misozi yaciye imyaka 40 batabonana mwumva ingene Imana ikora
mugabo Musa ntigeze arekerama ngo abwire Imana ati wa mugore wanje n'abahungu banje bagira ishoni hariya ayi ahubwo Yetiro niwe yamaramaye amaze kumva bariko baraza kandi mudafika inata bari bageze igihe bazimururwa bagira binjiye muri Kanahani burya Musa yari yiyambwirije mu misi ya nyuma niyo mpamvu umuhanda abwira n'abagore n'abagabo mwananiranye muzotekane burya umunsi umwe ari ikizobahuza imbere ko mupfa Yetiro ngo ari umunyamahanga sibyo yamuhereza nkuko wanashaka mugabo uwari yaye imediyane mako ari umunyamahanga mbwa Yetiro ngo agira inama Musa yavugana n'Imana direct ngo inama Musa arayumva Imana yavuga ati bigira uko nyene none amuzana n'umugore we n'abana biwe rwa umujinya wari uri muri Musa yinjiye muco yumva kunda ntiyumva afise impuwe canke santima z'umugore n'abana rero igitsure n'ikindi kintu ndavuga ni none nka Petero yaravye igicuza amadeyimoni ari mu muhungu amaze imyaka 40 yicaye ku muryango wagize akagenda akaraba igitsuru kuzimu Tabita kazoga Petero yakurikiye Yezu Kristo ntiyibuka ati mfite umugore n'abana kuko Yezu Kristo ngo yakijije inaboko burya hari utuntu tw'utudambidambo utuntu tw'udufyeta nta mutuntu tukwikunda tuvuga kaza ngo none ngo nawe ngo urumva ngo nyene ngo ushobora gukora Imana kugaheba abana woheba gute bundi wowe ubafashije wo bashobozi ki watari Imana ibigukoreye akandi mureke hari ibintu muziti bikomere atari bikomere nuvuga rero ushobora kuba ari umujinya kandi umujinya n'umuvumo ni karande mugabo yisiku urumva possession iki nuko umaze kuba connect sinzi ko ari wowe wakibajije ukuntu akoreje terme y'igifaransa possede ni kuvuga umaze kuba connect n'imyuka mibi nibyo wa mujinya uguconnecta na shetani kuko shetani niyo se umujinya se ububi se ubegito mugabo nibisigura ko yuko kuko uwo mujinya wewe ubushobora koroha ibintu byose ukabica amazi ugasanga wa mujinya uramuvuyeko aba musu umujinya wamuje kwirira muri Kanahani Marika mbwa ati kubita rimwe bakubita kabati baraga nibanywe menshi bayahage bareke kuza barangora ngo ninze ndaza kukuvugisha nza kumara imisi 40 ku musozi baraga nuvuga rero umujinya ni mu muvumo ni mubi gisokuru cy'ubusambanyi kimufatira imediyane kandi kibabaje imediyane y'akarere karimo Zipora umugore wiwe mugabo nimvira ko Musa atigezemera ko Zipora yinjira mu ihema giwe kuko wereke ari umunyamahanga kobwa je Zipora ndamwiga ko Adamu ka Musa ndamwiga kuko mazi ko yamurongoye mu bundi buryo ndamwiga ko cyo kimwe na Rakere umugore Yakobo yakonda impamvu atinjiye muri Kanahani ataje gutsefurata agacapfa mugabo inda yari yibungenze kajabuka Benyamin nukuvuga rero mwiga kubana n'Imana mu jambo ryayo ubundi Imana irahana iradida kandi Imana irakundana irahezagira itanga umugisha none reka do profit umugisha w'Imana mugabo no profit umugisha w'Imana utazi jambo ry'Imana utuba iteho rya rudasombwa wapi nukuri savorie wapi kuba possedero ni kindiki kuba possedero ni kuvuga wamaze guconnect Rwanda imivumo imiruko Rwanda ya karande yiwe hariho n'ibindi bintu kuko kuba possedero babikura mu myonga ku bapfumu kubyo babatiriyemo ko babandiwe ko bagize mugashwa ko afise ishavu umujinya batamubandiwe batabimwatiriyemo ico gihe rero umujinya uramudomina kandi ashobora afise umujinya atakwanga rero yafise umujinya gabo none nka Musaga yemwe umujinya ni mubikwe ahubwo uzomubohoza ishavu mubohoza umujinya mubohoza uwo muvumo none nka Musa yaravuye imbere y'Imana araza abwira umunyisirayeli ati nimwakira ico kigwamana mwakoze mu gisi muce mukinyo ihande yuko kinyo arababwira ngo viritse hagati rande ko kinyo sinyuzwe mwose ndabona muri ko mupfa mutebye mupfa kayongobera mubanza kumara kabiri mwose natori inkota asekeze mugenzi we herega baradidanye abahagariki reka uvuga rero Imana iguhumugisha twese duhumugisha ariko mwumve neza yuko sibyo umuntu ari posede n'umuntu afise n'indi nkorezi mwisha vuri rihagije mugabo naryo rifise jini riyerekeza so nimba ubona afise umujinya ari umugabo wawe akakurabana isura imeze ukuntu bisaba ikintu bisaba kwisobanukirwa cyagiye ari mu mujinya ukabica amazi ukoroha
ukoroha ye mukoroha no kurenganya ukarenganya ukoroha kujya woroha nikimana izoza kumuvura umujinya zo mudida mugabo beshi Imana irabica wanashaka cyo gituma n'umwana wawe uzobona afise ishavugisha afise umujinya uzomwihweza je naje uwo muvuma abana bari bafise kandi ndabona moya muto ko ataje nabaretse ngiye kubarera bakoze uherutse naratangaye ngaho rero nari maze kugira sinye ndi mu mahanga nicaye nkuko mbona kabwa kaje woye ncasanga umwana mukuru yavunitse mbere na petite sœur wanashaka nigeze kubibabwira ndabatefe ndambwira nti mbariza abana kuko mbaze kubona iyo mbwa naciye mbona ko si jewe nabankomokako kandi yari nase kuko akari gato mbamo wajije cyasanga petite sœur yagiriye impanuka muri ville sanga umwana nawe umuhungu mukuru yavunitse ukuboko yagiye impanuka mu rupango cyasanga yamanuka yabaye ariko agirane kandi abana ntibaramba nimutababohoza nimutababohoza n'akazi kanye ntibaramba mubwirizwa kubabohoza rero amakuru ko uwo muvumo ko tubifitiye uburenganzira n'ubushobozi twabuhawe n'Imana na Kristo yatuzokiye ni kuvuga rero na mutima w'Imana akora muri twebwe ncasanga yinaza ariko agwana agiye gukubita muri umuna wiwe acari nagacatera avunika ukuboko acagwira ukuboko nkuko ja gukubita umugero umuntu akawukwepa wowe ugasanga utwaye imbaraga nyinshi byumvikana ko wa mugeri y'umufata nawe wari kumubabatsa ico kitiba rero ndabirekera ngaho mugabo ndumva ko bashaka ko badafise urukundo kandi nkibuka ko se wabo nawo muvuma ufise yavutse ari hasa mugabo ni ibintu bike kiretse hajya ugowe wakakwita ko mugabo ihasegiwe na kimwe bahurizako kandi uri kuraraba ugacumwe n'umuhenga butoyi niwe ntungane mugaye puruta nagiye gutahura ko atari byo mu nyuma uri kurabira kandi butoyi niwe yarora umugabo wanje niwe ndavuga ati wa muvumo wabafashe wabakurikiye ibyo bitiwe ndicecekera kuko mva ndafise abangu babiri bakurikirana ndicecekera mugani buka ko mama ubaye umwana ni ubaye uwo muvukana yaragukubita akavuga ati namabuye nzo yaguterekako utegereza kuba cyangwa ndavuga ngo bakubise ngo muvukana ngo arirorera nkuko cyangwa sanga muri ko muragenda n'undi mwana uwo muvukana ari inyuma iyo yagahura baje kuba igiti bati mukundane nta kindi kintu nakimwe kizokwerekana ko muvukana yemwe ngabaye kandi cyo kintu turagipfiri barinze bagota niwe wita ukigenda boreka ibyo bagwabwishe kumbure kuko atani ibyo bafise canke iki mugabe ico ndagishima Imana ubumwe kiretse ari wowe nyene urumva ubundi nta mongo buri sati bidahizwe ni kuvuga rero maze kuza rero nza mbona wumviriza umujinya wumviriza ishavu wumviriza umuvumo icarico wundi musi turi kuba nkuko kwanje sinza akantu bapfuye baraharira mutoyi agomba kwigera mukuru ngo bagwane uko nako afite ishavu ritamurekura ritanemeza yuko kuko mukuru ni muremure aramusumira kandi afise inguvu cyane ndabona ko afite ishavu namubaza ni dorere ku byukuri none wowe nkubona wo kubitaketa uje ndamuvuna aradukuvuga gusa uje ndamuvuna nukuvuga gusa atatabiza aho rero mukuru nawe ataravuga ngo mama urabona wamubuze kandi nje ndamukubise nasinze ko hapfa ndavuga n'Imana yo mwiciro we ni ukugene se hora mbwira ngo ugene ngo mushike wadandaza mu isoko ngo ari umuntu yaje kumwigenza ko ngo acaraza ngo hagara kwipota mukubita umugere ngo acara mugara umusaya ndavuga n'Imana yo mwijira imivumo no kuri kw'Imana ndiweza uwo musi rero birambabaza kuko ubwa mbere nari nigeze kumva nari maze kumva rimwe umuhungu muto yari kararira bapfuye kuriza imatera ku gitanda cyo hejuru kugira bariko barakina ntibahurize ku kintu njango bita mukuru ndavuga ati ni mutoyi wawe utegerezwa kumenya negeze ko avuga ati ikisicho imyaka 2 umusumbya ni myinshi hafi 2 ni myinshi ni gihagarona ndi mu ngana mukura arabyimba nkuko umenga namukubise inkoni arabyadavuga ati twabo baduha igiti burazigari igiti yaduha gusa jeri yakubise cyane ko jeri abakosa arakora ngo abakubise umwana reka no ni icyo kikubyimba arabyimba amara iminsi birataga ndavuga ati ni shetani ngiye kwirukana ntibyo akunda
ndavuga ndamureka iyi ni shetani ngiye kwirukana umuhungu aragwisarahera ku munsi wa gatanu adafunguye gushika kwa Mungu buke kuwa mbere aja ku ishuri arabira kuri bisi umwana w'imyaka 13 ngo ni kubera ubwo rushinda mukubise ngo shigikiye muri muna mwumvirize umujinya kuba posede carico nguwo ni yari posede mbwa afise umuvumo uwo ni yari posede nuvuga kugira ngo ukure uwo muvumo bisaba koroha mbwa yawe yari posede byasaba amasengesho arenze mbwo ni byasaba amasengesho no byasaba strategy ishingiye ku kuri n'ubutungane ico kitibo araraba umwana muzima araza mugare nabyiketse mengera ari mu gitondo kandi namuretse ndabiyo bizoherera mugabo abantu bose bamupaka kambira ko ndafungura ndavuga ati kumbura ameze nka jewe hari gagenda akabwiba kabijya twese twarashavura ababye tukareka ko tutari ukabyuka ukabitora nukuvuga rero anne nabyiketse ndamutegera mu gatondo ndamubaza nwagiye ku ishuri yego ndafunguye nyari ubuyigendo nyubuyi nari n'umukatugero cyane mu 5,000 ndavuga nusonze uri ku ishuri uze kugure ikintu arayatora ndagize imana ngira no mareka ari yamvugiyemwo acara yatora acara mwumvirize ndiko mbabwira gutandukanya possession no gutandukanya umuvumo wari umuvumo uri kurakora kandi rero uwo muvumo uri kurakora bibe bisaba ko woroha ukimba mu mizi y'umuvumo uva kuko si wabariwe kuko ubundi yo ntoroha natora inkoni ngakubita no inkoni ngakubita nk'umwana nk'uwo abashobora no kukunyerera akarara inyuma ya porota yawe cyangwa akarara inyuma y'umubaraka mubanye akakunaniza mugabo woroshe wumva umengo urashigikiye ntubushigikiye nawe umuha kwiyumvira kubera ya 5,000 namuha ngo arazungurirwa ari kuri bisi baca bamufatira imoto acaraza byacaza je ndiko ngira ikiganiro ciza mu ryo hagati ya 3 na 6 ndarihejeje ncandaza sanga yasohoye imatera bamuzaniye akamatera gato ka reserve kandi aryama muri sala bisaba ndavuga mana umekoroha ndabubaze buke ukarazi ko zigutera inkuru no kwengera mugana we yari yanyinuvye kubera urwo rushira umwe kandi yarenganije muto yiwe kandi je ndabona ndiko ndamukosora ndavuga nti ufise ikibazo ki ngo reka inzara yanyishe ndabona neza ko nakuye kariko kararenga none kweri kushitse bakakugabura kuko n'umukozi yari yabyiketse cyo kimwe n'undi muntu hari no mu cameraman bakundana gose yari yabyiketse kweri kibaguha icyo ufungura ari icecekera n'umujinya mwinshi nta no gukorora n'iryosozi ari icecekera yicecekeye icyo nakoze ni igiki burya rero ari ibintu dutegerezwa guheba kugira ngo turonke ibindi ncantora umukozi nabwo atigenza rero umukate hariho ibintu concombre ndazi ko zikunda ndabwira ntigenuzanire na cheese ndabwira genza hariho n'ubuke nje ndamubwira ntuwundi nawe nangirira salade nari ndabizi ko akunda salade nje ndarapa salade nje nkubitamwo cheese kugira ngo byorohe donc kuko salade byarasaba ko harimwo beterave kuko nabona ko ari umwana ashobora gupfa yishwe n'inzara kandi kwera mujinya wiwe ko atarekura injamba bari jewe nca bugufi acaraza no mubanye mbe sinabubwira ngo ijya ari cyo yari waciye dutera iguru ngo rukuri ngo burya ndazuze ngo kuzimuna ko ngo kazokongera kwanga ibyo kurya ngo nuko bimeze ngo kandi rero ngo utabimba ngo reka je ngo sinapfa ndi ngo nukuri nari gupfa nkagenda ngo niwe wari wangubise murumva umuvumo icarico asa amashetani n'umuvumo epurta nuko nyene ndaserametse mugivyo utabwishe uguma ubaza ngo niki kandi bishobora kugutandukanya nawe buryo avuga ngo kireke nikitajya kireke ugakubita ukagirane ugahagarara mu burenganzira bwawe umwana w'intagondwa umwana wiki ndabarahiwe washobora no kunyera karengo rupangu ukazomusanga ariko yoza imiduga nkuko yatayishura atacukenya ngo wa mugore n'injyaje ngo wa mugore niki muramaze kubona abana baje kuri YouTube bagaponda banyina wabo burya niki kintu baba barakenye dutegerezwa guca bugufi kugira ngo twige abacu imivumo ibariko ntabwo ari ibintu byose ari amashetani n'imivumo nuvuga rero mu nyuma rero niyo twabiganiriye ubu rero ndabona yuko uko haraciye iminsi ndabona yuko bo mu mezi ane tumaranye amezi 2 araciyemo ndabona ko hari ikindi kintu nawe yungutse hari ikindi kintu yakuye yarakubititse kandi arabona kuko no mu nyuma arasabye imbabazi abwira mama umugabo nawe uri hangana kwe
Abwiye ngo rero ngo ninde byo kunanira ko mubana. Gwerega burya waranyihaganiza ruva mbwiye uko ye turatwe tike tukagira ka video twigisha. Oya ngo reka. Umuga kwere. Oya. Oya. Nukuvuga rero hari ukuntu duca bugufi kugira ngo tubone umuvu muri mu bacu. Tubone kuwimba no mu mizi tuwukure. Wone ntagire uzobahenda ngo ko anita senga ngo nubwerana uwe. Wowe ushaka kuba uri mweranda mugabo donc ubweranda ubundi Imana niyo nyene ubweranda ariko iranda tubwira yuko mu gihe icyaha tutakibika mu mitima yacu ubweranda tuba turi kumwe sibyo nabyo ntidukwiye kubyinuba kandi Petero yarabitwatuye ko yarabivuze none rero mwumve twige guca bugufi twige tugenda buke buke kugira ngo dushobore gukiza abacu hari abacu bafise imivumo biruka inyuma atarukara abagome nuvu hajya we yabafise ikintu kimuniga bafise ikintu kimukurikira bafise ikintu kigirana urombona ko bubahana niyo bariko barakina rero ngira ubwo bangavuga ati reka ndabe jero singira ubwo kubera ikindi bagomba kuraba ikizokurikira kuko hari imivumo Imana yo mwijuru niboneye n'amaso yanjye nipfuza ko nzoyibona kandi kubanje mwigerera guca bugubice cyane abamama bigerera n'umugabo narababwiye turugo gwanje ubu niho natahuye ko ntigwasenyutse kubera ubugabo bw'umugabo bwasenyutse kubera kutamenya ko umugore kuko wowe ubwiwe yarafise imivumo imuherekeza kandi siwe nta butwara bifisemo si ibintu yabibiye ngo nabishizemo umutaye wanje ngo ngizene yabwisanzemo kiyo baje ni mukizi nuko no kugira ngo azobiboke ko bigoye kuvuga nabagore biwe nabo yabyaye ko bazobohoza abana biyo kubera ki ubundi hari gihe usanga twaracumuye ngo baje ikintu cyane nabwimara ariko Mana ntunyagiritse ungire n'ikigongo byose ubihanagure unambwira n'ikintu nokora kugira ngo umugabo wanje sinzomuhe nambane kubera iki je ntacyo nakoze ntacyo narinzi ntakoze Lakini nakimwe changizo mukwaje nego kwa nikwe kino n'ibintu utaduha abigisha babitwigisha ngo tubimenye kwe kudutera n'injyajya ahubwira urugo rutariho wenye natubatse ahubwira urugo rudashoboka wenye natubatse ku mugabo nugira uko ni wambara ubuse ni wambara ihereni nugira uko nugira pinjama yera nugira kibikunda kandi atari ibyo bintu bishikira umubiri bidashikira umutima bidashikira ubwenge ni kweri kutaduha abantu b'ubwenge zibiraciye imyaka ingana gute nzanditswe ko ari ubuzima bwose ndavuga nimbwira ikintu nokora ngira Imana yambwiye ngo mubaze nawe dabubaje ibyo byose tarimo kwana vuga ndamahoro so nimwige guca bugufi muhebe byose mugabo mushoye kuganya umutima w'umuntu mwawe kuko ubundi hari ikintu cyashobora kubazwa kuri wewe kuko Imana yasize imbere yawe nawe ikashira imbere yawe nawe ikagushira imbere yanje sibyo mugabo hariho nibyo nazobazwa kuko nawe utagize umwete wo kurondeza mugabo kubwowe ruhande bana amahoro n'abantu bose nawe kubwowe ruhande tabara mugenzawe ariko haraho bidashoboka mugiyo bishoboka naho so hariho n'indero y'abana izoshoboka kuko twaciye bugufi tukinika akakuvyara kuko avuga uti muri yesheka gize kumaramara niho ngomba ndamwereke yuko yihenze kuko hari abana b'abakobwa bafise imivumo yo mu gisokuru ukisanga ibanasambanya banashaka rimwe umunsi umwe gusa kabahuye n'uwumuhemukira amumenesha ibanga abakene umuntu amukorera kumugisha kongera kumuhuza n'Imana mige ko mu mayisheke turatabagwa rero kuba ari posede ko ahubwo ca bugufi wongere kandi uvyevite ku mwana wawe uwafise umuvumo nafise amashetani Imana ibaho